Urakarya inka, nawe urakarya imbwa. Oya urakarya imbwa wewe. Nawe ugenda urya inka. Uyirye wikonjagure n'amagufa. Nawe urakarya imbwa ukuge nkayo. Urakarya nawe inka ukamwe nkayo.
ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa, ndahaye ikaze inshuti n'abagenzi, ndahaye ikaze abasubscribe abashasha mwebwe nama mvuga ngo nimwe dutangurira guha ikaze kuko muri abashitsi kuri Tuyagire Vanessa kandi abakengurukira cyane. Ndahaye ikaze mwese abama mufata mu mugongo, ndazi ko muri benshi. Ndahaye ikaze abarundikazi, abanyarwandakazi, abatanzania, abaha sinshobora kubibagira, murabizi yuko muri abarundi muri abarundi mwadutorotse, umunsi umwe natwe tuzovyura ikesi kabisa. Anyway, mwubahwe aho muri hose, mutunganirwe. Abasubscriber rero bashasha nobasaba kubandanya musangiza ibiganiro byanje abandi nkuko namwe mwamenye, mukamenyesha abandi n'abandi muza gukurikira ibiganiro mutakoze subscribe. Mwese ndabahaye ikaze, mwese kaze cyane kuri Tuyagire Vanessa. Nkuko rero mubibona ku ifoto ya cover, ni imbwa iriko irasoma inka canke inka iriko irasoma imbwa, ariko murabizi hariho ubuhipokrite ku bahima. Tuje kuvuga inzara iri mu Rwanda iriko ituma ngo abantu barya imbwa, hanyuma abiyita abakunzi b'imbwa bakaba bariko baravuga ko imbwa zitoribwa, mu gihe abo bakunzi b'imbwa ari nabo bisanisha n'inka, muga akaba aribo bahamazi. Ubuhipokrite buragwira. Barundi kazi, banyarwandakazi, kaze cyane. Haraheze iminsi ntaza kuri kamera. Murabizi ubuzima buragoye, hari ibintu byama bihinduka, ariko igikuru nuko tugumana ku mutima. Rero murazi neza yuko inzara haheze igihe kirekire yarateye mu Rwanda, kuva aho haziye leta nshasha. Iyo leta ikaza, iyi leta ya FPR ikaza ari leta yitwa leta kiranduzi, irandura abantu n'imirima, kurandura abantu n'imirima, kwica abantu, kica n'ibiterwa n'ibikoko icarimwe. Gahoro inzara iratera yongera iratera, ku buryo abanyarwanda bageze ku rugero rwo kurya imbwa. Igikoko kuva kera, haba abahutu haba abatutsi bubaha, ariko kenshi na kenshi igikoko muri Afrika gikoreshwa nk'igitutsi, ngo urimbwa. Mu ncamake iyo umuntu akubwiye ngo urimbwa, ni ukuvuga ngo arakuta wona mucungerera inzu, wowe kujya kwimbwa atanica guhemba, ni ukuvuga wowe umucakara wiwe. Ivyo bisigura guko imbwa n'incakara, nta kintu na kimwe zihembwa, nta gaciro zihabwa. Iyo zikenewe gusa niho ubona ko zifise agaciro, mu gihe zidakenewe nta gaciro zihabwa. Rimwe na rimwe ziga mbwa zo muri Afrika kera, uho murabona hariho kubera izi social media nizo zituma abantu usanga bateruye imbwa, bariko barazikuyakuya cane. N'ahandi ho kera imbwa zegera abashebuja gusa, naho nyene ntizabataragurikira ko nka kurya, zaba zifise discipline, zikumvira cane, zikigwa kure kuko ntibaziraza mu nzu, ntibazishira ku gitanda, ntibazita ngo ni abana babo, ntibazita abagore babo. Nko mu bihugu bimwe murazi ko bamaze benshi kubakana n'imbwa, abandi ntibazitwa abagabo babo. Imbwa yari imbwa yo kurinda inzu. Noneho rero kubera imbwa irinda inzu atakihembwa, abantu bakabona yuko igayitse, kugeza aho mu mitwe myinshi y'abanyarwandakazi, abarundikazi mu karere, umuntu ashobora kugutuka ngo uri imbwa, kandi akubwiye ngo uri imbwa ugaca ugenda watuntuye cane, wababaye, kuko akwifurije yuko woba umuja wiwe. Ni ikintu rero cagiye ngaho kiba nk'umugenzo. Imbwa yaho itigera iribwa, ariko kandi iyo yaho igayitse atagaciro bayiha. Ariko ubu haje karanduzi, ngo haje abahipokrite s'abandi mu karere dufise. Abahipokrite dufise mu karere n'abahima, aho baza bagomba kwigira verisiyo y'abazungu, bagomba kwigira ngo abantu ngo bakunda ngo ibikoko, abantu bakunda ibikoko, abantu bakunda ingagi, ngo na cane ngo ko zifise ngo utunyabugingo ngo 98 ngo nkatwe. Abantu ngo bakunda inka, ngo kubera ko ngo inka ngo bagatamba bameze ngo berekane ngo yuko ngo bakunda inka, ngo burya ngo dufise ngo nibibuno ngo nk'ivyinka, sinzi ko banyarwandakazi, icyo mutaratubwira sinzi ko n'amahembe namwe mwayameze amategano nk'ay'inka. Ivyo vyose ngo ni ibintu ngo vyo kubakunda inka. Noneho rero iyi nzara iteye,
kugeza ku rwego yaho umunyarwanda asigaye yubahuka agafata imbwa akayibaga. Nta hantu namwe higeze haba muri kahise ngo imbwa ntiribwa, mugabo kubera ko cyari igikoko gikenerwa nk'umuzamu, nico gituma batabona n'akamaro ko kukirya, kandi ntibari kukirya nta nzara yari ihari, kuko burya buri kintu cyose gishikirwa muri ngeri yo kuribwa ari uko ibintu bigenda bihinduka, inzara itera niko n'abantu n'ivyo bikoko bigenda biri. Noneho rero igisekeje ngiki, igisekeje nuko abariko batera igere kwimbwa zitaribwa rwose ari ukutumara amaza rwose, imbwa zitaribwa n'abahima. Mwabahima mwe muzi nka mwariye mwebwe ikintu ukunda, reka tubigishe urukundo, kuko biragaragara yuko abahima nta rukundo bazi. Iyo uvuze ngo ndagukunda, sishobora kugukorera ikintu na kimwe kikuvutsa ubuzima, nico gisigura urukundo. Ntabwo mukunda inka, ikintu ukunda ntukivutsa ubuzima kubera ufise urukundo. Mutunga inka kugira muzirye, mutunga inka kugira mu gihe mwe mudashobora kosa abana banyu zibonkereza abana banyu, mukunda inka kugira muzikoreshe mu mihango yose mushaka. Mugabo havuyemo ikitwa urukundo, nta rukundo mufitiye inka, kuko iyo mufise urukundo rw'inka ntimuba muzirya. None rero kubera ko abandi ayandi moko atigeze abahagurukira avuga ngo ntimukarye inka, ngo ntimukarye inka, ntimukayikirata inka, nico gituma mbona namwe kuba muhagurutse mwataka ngo abarya imbwa n'ubuhipokrite budasanzwe, n'ubuhipokrite bunamara amaje no kumva mubahuka. Mwari kubura muvuga muti reka kurya imbwa nimuze dusangire inka. Ico cari kumvikana, kuko cyaje cyumvikana ati nimwohonye ivyo bikoko byose icyarimwe. Reka rero imbwa tuzireke, tuzigira umutungo, na cyane cyane ko imbwa zitagwiriye kenshi muri kominote zacu muri Afurika. Reka imbwa tuzireke tubashe kurya inka, nimuze dusangire inka. Mwebwe mushaka murya inka, muzirye inyama, muzirye inkoba, muzirye kira kintu, murye n'amaraso yazo. Bamwe muri mwebwe munazi yuko mwiyuhagira n'amaganga yazo, muzirye mu buryo bwose, zibonkereze n'abana, ngo kubera ngo muzikunda, ariko ngo ntihagira abandi ngo barye ibindi bikoko ngo imbwa ntiziriwe. Bantu b'Imana, ubu buhipokrite bw'aba bahima tuzohagurukiye icyarimwe kubugwanya ryari? Mbega imbwa ni vyiza kwiribwa? Nta na gato. Nta kiremwa na kimwe kiva amaraso kiba gikwiye kuribwa. Iyo abari bikunda, ibikoko biba vyibereyeho nk'ibikoko, abantu nk'abantu, uko abantu bafise n'ivyo ibintu byinshi by'ubwoko bwinshi baremewe bwo kurya. Mugabo kubera ya kamere y'umubiri, ya kamere yo gushaka n'ibindi, ya kamere ituma umuntu ashobora kwica uwundi, ni nayo kamere ituma umuntu ashobora kwica igikoko. Ivyo ntitwirirwe turabica hirya no hino, ntitwirirwe turabica hirya no hino. Kuvusha ubuzima ikintu gihema kiva amaraso kibabara, ugifashe gikoma induru, nuko kivusha ubuzima nyene kubera iyo kamere y'ubwo butindi. Kuko nkatwe abantu ntitwovuga ngo turya inyama kubera tuba twabuze ivyo turya hamwe na hamwe kw'isi aho biri. Mugabo kenshi na kenshi urasanga tunaheba kurya vya bindi byose, tukemera kuvutsa ubuzima ikindi kiremwa gihema kugira ngo twinezereze, kugira ngo twinezereze. Rero abahima bahitiye baravutsa ubuzima, imico ibiri y'ibiremwa. Bavutsa ubuzima abahutu, bakavutsa ubuzima n'inka. Mama mwica inka, uko mudatinya kwica inka niko mudatinya no kwica abahutu canke abo bita ababantu muri rusange. Aho mukabikora munezerewe, ewe izo nka mukanazitamba. Mugabo mwaheza kuzitamba, mukazitamba, ejo mukaba mwayiciye umutwe, mukabona ngo ntacyo bitwaye, ntacyo bitwaye. Kubera iki? Ubuhipokrite bwonyene kabisa, ubuhipokrite. Noneho rero kurya imbwa, ngo muriko mwiyamiriza ngo abantu barya imbwa ngo ntaho byakabonetse. Aho byabonetse barya inka ho nihe? Ngo isi yose irazirya kubera ubutindi buri mu mitima y'abantu, kuba abantu turya ivyo bikoko tubesha ko dukunda. Erega ikintu ugitunze utacereka favors, utavuga ngo ni ikintu ngo nkunda cyane, kuko ikintu ukunda ntukivutsa ubuzima. Imodoka ukunda ntushobora kuyitwara ngo uyite mu manga ishwanyagurike. Inzu ukunda ntuyidome ku muriro ngo yake. Impuzu ukunda ntuyiturira cyangwa ngo uyishire mu vyondo, ngo uyimesure mu vyondo, kubera uyikunda. Ikintu ukunda ugitekinga care ku buryo udashaka yuko kigira ikibazo. Ikintu udakunda ariko ugitunze utagikunda,
urashobora kugita naho ushatse mu mwanya ugishaka ukagenda ukagitora ataco bikubwiye kubera utagikunda kubera utagikunda reka ndabaha akarorero nk'intuzeye reka ndabaha akarorero inkwi dutekesha umuriro tuba tuzishaka kubera zidufasha guteka mugabo ninde muntu yoba ngo ndi mu rukundo n'inkwi urazizana ukazitura aho ubonye wabona ko zihava zinyagirwa ukazinjiriza ukazishira ntuzitwara ku gitanda ntuzitwara munsi y'igitanda uzitwara ahantu mu mbari ukazishingaho cyangwa ukazigamikaho n'inkwi ntacyo ziza kugufasha atari guteka ibyuzi n'inka rero atari uko ziza kukugaburira ukavyura ibondo nta kindi kintu zikundira na gato kuko ntuhari ngo uzipreventing icozi bako kibi wanka icozi bako kibi atari we ugikoze mugabe kibi cyose ushatse kuzikora urakora mwahitiye mubona kera abantu bagitunze inka nyinshi hariho ukuntu bari bafise abantu bazi kugema aho barasa umwami mugabo bari umwami uri kubumara barashobora kurasa umwami ugatumberera canke icumu ugutumbereza ahantu kwizosi y'inka hari umutsi kana kabo baba babizi kubigema bagemaho neza bagaca bagenda urumva irikirababara mugabo bakagenda bagatega ya maraso bishakira ubuseri ariko wabikugirira wewe uwabikugirira no munsi umva wo kwimba uwovuga ngo kudunyura ikintu mu icumutsi kana kamaraso adunyuke bayatega wo kumva rukundo nta nagatoyo mugabo ivyo ni ibintu abantu bakorera ibikoko kubera bakunda ibikoko apana ubu umuntu akuri ibikoko nashobora gukora rero wowe nimba wumva ukunda imbwa utoyirya ntiwibagire kurya inka ubwo buhipokrite tubwikuremo wowe ukabumva ati nta mbwa norya kandi nta muntu n'umwe nifurije ngo narye imbwa mugabo inzara ntakidatuma n'ibitari bukura birya kubera iyo nzara ngo kubera ngo uriko wiyamamura ngo abantu ngo barye imbwa nawe wirigura kindagura inka n'ubuhipokrite burya inka n'imbwa uwitegereje ni icyahe coribwa cyane muri community na cyane kuko imbwa nta mata itanga ndetse imbwa z'ubu nta nuko zicunga umutekano nta na gatoya none inka muravye inka ukuntu itabira indimo bakayikama ayo mata muravye inka ibintu itanga muri sosiyete mbega tuvuze ngo duhitemwo igikoko kitatufitiye akamaro gusumba ibindi aba arico turya twohitamwo inka canke twohitamwo imbwa ari guhitamwo mugabo kubera ubuhipokrite bwanyu muraza ngaho mugakindagura inka mukazica twarabonye n'izo mudashoboye kwica muri Kongo izo mudashoboye kwiba muca muzirasa kabisa mugabo ahantu hose muri mwabahima mwama muriko murirata inka twagomba tubasabe ubuhipokrite bugabanuke muri ino myaka ubuhipokrite bukwiye kugabanuka mu bantu abantu bakaba abantu bo ntushobora kugenda uratyoza abantu mwagoresheje mwahaye amagorwa mwababugiye kurima ibijumbu mwababugiye kurima amayuni mwababugiye kurima imyumbati mwababugiye kurima igitoki mwababugiye kurima amasaka mwababugiye kurima urubere mwababugiye kurima uburo mwababugiye kurima ubushaza ibirayi navyo nyene ngo hari nk'intara gusanga honyene mu birya ariko yaba mwari abandi bibwenge ibirayi mwobishyize ku ruhande mukabareka bakarima ivyo bindi kuko ibirayi biri mu ndya bita ani hafi food ntimwari mukwiye no kutuma mukababuza abantu kurima izo ndya zindi zose tudondaguye zingira akamaro ibirayi murabizi yuko biri mu ndya ngo zanditswe yuko ziguze kugagambuka k'umuntu ariko hari igihe mwamwabise mwuko kugira ngo nyine mubashire ku gituruto nk'inkoko rero banyarwandakazi akarere mubandanya kukonona abahima kwisonga akarere mubandanya kukanduza mukandurisha ubuhipokrite bw'ububeshi bwanyu bwo kugenda murabesha mugomba kwigira abana b'Imana ariko ntimuri abana b'Imana muri abana ba sekibi wa mugwanyizi kuko ibikorwa byanyu biravyerekana gusonzesha uno musi abanyarwanda naho bohindukira mugasanga umunyarwanda yakereye umwana wiwe yamuriye kubera kubura indya aho kumujajinga mubanze murabe amagorwa mwabateye banze murabe ibyago mwabateye banze muvyitegereze mu birabe rero Bibiliya iravuga ngo ico utari bushake ko abandi bakugirira nawe ntukagigirira abandi mwe mwirirwa murakindagura inka muzirya nta bantu na bamwe bari bwo bababwire ngo inka kubera iki murya inka nkatwe abahutu nibo ba mbere dukwiye kuvuga ngo kubera iki murya inka kuko abahutu barya inka gake cane ni gake uzosanga abahutu ko barabaga inka hovyo
mugabo mwebwe umwanya n'umwanya ibintu byose ewe n'ibintu byanyu bya gishetani mukora mubikorera no mu mahembe y'inka no mu bindi nk'ibyo rero ntabwo mwari mukwiye kuza kuja imbere mutyoza abantu bashonje mubahora ngo bariye imbwa kandi bataziye ku bushake bwabo ari uko ngo ibeyi y'inyama yazimvye bakaba batari buronke uburyo barya batora agasosi ivyo bintu rero vy'ubuhipokrite mubikure hanyuma hariho abandi bavuze ngo umuntu yasavye yuko ngo hokwemezwa ngo kurya imbwa ngo bakagomba kubinenga mbese itegeko ryemeza kurya imbwa ryo ryasinywe ryari kurya inka itegeko ribemera ko mwica inka mukazirya ryasinye ryari inka se sikiremwa nkawe bibaza yuko arya amaraso asigura iki kubera iki amaraso yiwawe yitwa amaraso y'inka kitwa amaraso kubera iki yose asa atukura kubera iki badakoresheje DNA gupima kubera iki kujisho utoka wibwiye ngo aya n'amaraso y'umuntu canke amaraso y'inka kubera iki ibyo utavyiyumvira ubwo buhipokrite mwiharaje mu karere kose muragatujije mukamaramaza noneho no mu gihugu rero imbwa ntawo irya nyene biterwa n'amagorwa bivanye n'ibikorwa imbwa yagiye ikora kuva kera nta muntu yabona ko imbwa ari igikoko cyo kuribwa ariko kandi n'inka si yo kuribwa mugabo uwariye inka n'uwariye imbwa bose baca bahinduka abatindi kuko ntico kwibeshesha nkunda imbwa rwose ngo nkunda imbwa ugaca ugenda ugafata inka umaze imyaka 3 n'utunze ngo gitu mutindi uko uravuga yuko ukunda imbwa mugabo inka yawe niwo wabonye yuko mu cyama twagomba dukureho umuco wo kubesha ngo mukunda inka vuga ngo dutunga inka mu buryo bwo kwikenura nkuko umuntu ashobora gutunga inkoko nkuko umuntu ashobora gutunga urukwavu nkuko umuntu ashobora gutunga zambeba z'inzungu nkuko umuntu ashobora gutunga imbata nkuko umuntu ashobora gutunga ingurube ni uburyo bwo kwikenura bw'igikoko twikenuza mu buryo bwo kukirya no kugikoresha mu bindi bintu mugabo rero kubesha ngo murakunda ijambo gukunda ni ryo riseseme ijambo gukunda migira abantu bakunda ibintu cyane abantu bakunda ikiremwa muntu cyane ubabaye wese mubabaranwa na mwabatindi mwese mutera amagorwa aha ku isi yose simwebwe muri uko mutera amagorwa isi akarere East Africa ntigagowe kubera mwebwe diaspora abarundi abanyarwanda munigwa murahiga ntibagowe kubera mwebwe umviriza ubu butindi bugabanuke ibi binyoma bigabanuke banyarwandakazi barundi kazi tubire hamwe kugwanya umuco w'ikinyoma twarumvise yuko ngo mu mico yabo ngo uvuze ukuri baragukubita twe twakuze uvuze ububeshi basha bagukubita nibyo nzi noneho mwebwe ngo umuntu avuze ukuri muca mumukubita umwana aje akavuga ukuri niwo muca mukubita uwo n'umuco mubi ni ikimenyetso cy'uko mutubaha Imana ni ikimenyetso y'uko ku by'ukuri atakintu na kimwe mwubaha nta kintu na kimwe mwubaha nta n'icyo umuti ubwo rero n'ubuhipokrite hanyuma amakuru nayo ni menshi nk'uko musanzwe muriko murabona yuko babandanya intambara muri Congo iriya ntambara nta kindi gamije atari kubandanya bahonya ubwoko bw'ababantu hanyuma hariho ivyete twabonye bicikikanako ngo ni ivyete ngo vyanditswe ngo ni ivyete ngo ivyo vyete ngo ni ivyete vyanditswe ndabe ngo ni ivyete vyanditswe ngo na M23 munabizi yuko ibintu byose bandika biba ari binyoma ivyo vyete ngo ni vyete ngo bivuga yuko ngo bifuza ibiganiro mugabo munazi ko atari ivyo munabizi ko atari ivyo atabiganiro bifuza ndaza benshi mwabonye iyo ntuzeye ivyo vyete abenshi mu ndibaza mwabibonye ivyo vyete rero bigamije iki nkuko basanzwe bazi ko ababantu basamara kandi ababantu barashobora kwemera n'ubusabusa ivyo vyete bigamije kugira ngo ababantu bemere ngo ababantu bemere ngo M23 ngo iriko ngishaka amahoro nta na gatoya ngo République démocratique du Congo ngo annonce de fin de rébellion ngo la direction de mouvement du M23 mars énoncé
annonce à l'opinion nationale et internationale qu'elle a décidé à dater de ce jour de mettre un terme à sa rébellion et de poursuivre par des moyens purement politiques la recherche des solutions aux causes profondes qui ont précédé à sa création. N'ubundi busutwa bwose bukurikira ngo RCTP, le chef d'état-major général, ainsi que tous les commandants des grandes unités de l'armée révolutionnaire congolaise sont priés de préparer les hommes des troupes au processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion sociale dont les modalités sont à convenir avec le gouvernement de la République du Congo. Ibi byose ni ibinyoma ntawe uzi ko iki ceta ari cy'ukuri ngo byasinywe n'uwitwa ngo Bertrand ngo bisimwa ntawe uzi ko ari we yabisinye ibi byose murabizi ko ari ibinyoma ariko abakongomani abantu mshikira abakongomani wale mnaoweza kuongea na wakongomani ndugu zangu waambize wakongomani ukweli hawa wahima kabila hili la wahima ni wahipokriti sana hawaongei ukweli tangu wanapozaliwa wanawafundisha kusema uongo nyumbani kwao wakisema ukweli wanapigwa ni uongo uongo mtupu hii ya kusema watasimamisha haya vita hii ni ya uongo kabisa kila mtu anajua hii ni uongo wakongomani msijali na hii ni uongo yao hawatasimamisha vita hawatasimamisha kuiba na kuua watu na wamesha decide mmesikia ile audio yule mzee hapa Amerika alikuwa anawaambia tuue watu mpaka ikipitia milioni hakuna shida msikia yule mzee alikuwa anasema hata ikipitia hata watu wetu hata milioni wakifa hakuna shida hakutakuwa na shida kabisa lazima tupigane mwarigeze mubona umuntu ndio ndabe yawoti mwarigeze mubona umuntu kubyukuri mwarigeze mubona umuntu w'umusaza yemera imana bimwe n'ababarira ati aba bantu basaza ibibusa mwarigeze mubona umuntu w'umusaza yemera imana apana kwemera imana yemera abantu biwe yohimiriza ngo nimugwane ngo nawe hopfa mu miliyoni bantu b'imana je ibintu riko ndabibona mu bahima bonyene ngo nimugwane nta kandi umuntu ari muri Amerika n'inamba ziwe kazishirako ngo n'inamba nje niyizi ngo mpimirije nimugwane abantu bapfa mu miliyoni abo bantu bazopfa ni bande ugwaruka imagine rero abatutsi hapfuyemwo umumiliyoni w'abana b'abahungu ntabwo ati hariho aba genocide y'abahungu abantu barampariri ni genocide y'abahungu maide bariko bica abagabo ati nta kibazo ico ni gisaza bya bindi navuga ngo byameze ibintu mu mishatsi imvi zimera abashinga ntahe imvi zimera abagabo bijamba abagabo bafite common sense ibitama nk'ibyo bivuga yuko ugwaruka rwabo new generation yabo ikwiye kugwa mu intambara itagira formule ngo naho bo mu miliyoni niba abandi bamera bya binyotanyota ku mutwe ubona byera ku mutwe ukibaza ngo byera kubera bakuze bazijamba ariko ari ubuhimbiri ngo mwice mpaka mwice ngo kugeza dufashe Kongo kugeza dufashe Kongo kabisa ngo mwice mpaka mwice kugeza dufashe Kongo mumbwire bantu b'Imana abasavye mumbwize ukuri uyu muvyeyi akavuga ngo bice abana biwe ko bari muri diaspora yarungitse bangahe rega nikuza muraraba tanumvirize inyibutsa kera muri oya si
niyihe se? hariho audio nkeneye audio ivuga ngo nibice, ngo nta kibazo, ngo nibabandanye bice, ngo kugeza aho ngo abana babo ngo bashobora no gupfa, ngo ari mu miliyoni, ngo ntaco bitwaye, ngo n'ubundi ngo n'abandi barapfuye, aho kuririra abamaze gupfa, ati tumaze gutakaza abana benshi, intambara nihagarare. aho ibambewe. nico gituma nababwira aba bahima bari selfish, biga babahenda ngo ni Kagame wenyene ngo yikunda. uyu mutindi yicaye mu Burayi ariko ararya neza, yokwifuza ko abandi bana bari hariya baja gupfira ku rugamba, canke yokwifuza yuko habaho ibishoboka byose intambara igahagarara? Mugabo ariko aravuga ati no, abana bacu dukeneye ko hapamwo abandi umumiliyoni. ati mw'abanyarwanda, aba bahima banyu n'abicanyi, mbona ya Vanessa, aba bahima banyu banyarwandakazi, aba bahima banyu n'abasataniste, kandi ibyo kubesha ngo ni Kagame wenyene mu byikuremo. aba basaza bose b'abahima bafise benshi ideology imwe, ideology yabo ni kwica. uriko uravuga ngo abana ngo nibaje sha mu ntambara, ngo nta kibazo, ngo nibapfe. abana ndiko ndarodera iyo audio abantu b'Imana, ndiko ndarodera audio. abana ngo nibapfe, abana nibaje mu ntambara bapfe, ngo nta kibazo, kubera ko igituma ata kibazo, ngo n'ubundi ngo basanzwe ngo bafise umumiliyoni urenga bamaze gupfa. mu ncamake, umuvyeyi yovyara, hari urutwaye inda y'amezi 9 ugaca uvyara uwapfuye, ufise inda y'amezi 8 ugaca uvuga ati nta kibazo, nimvyane n'uyashaka apfe kuko n'ubundi yarapfuye. mumbwire, uwo muvyeyi bomwita umuvyeyi akomeye mu mutwe? uwo muvyeyi bomwita iki? mu ncamake, uwo muvyeyi bomwita umuvyeyi w'umutindi. bomwita umuvyeyi w'umutindi. rero reka numvirize iyo audio kariyo, maze numvirize bantu b'Imana iyo audio kariyo, kuko tuteza kuyumviriza kugira ngo ibi bintu aba bantu bava ngo n'abavyeyi baba bariko barabwirwaruka umenye kweri ivyo ari vyo. iyo audio nteza kuyirondera. iyo audio nteza kuyirondera. iyo audio ivuga ngo nibapfe, reka ndabe kuri bwaho, ngo nta kibazo kabisa. audio, where are you audio? ndiko ndaraba, nzogenda nsevinga se, ariko ndazi neza byanka byakunda mwese mushobora kuba mwarayumvise, ariko hariho waba usanga baba batayumvise. iyo audio rero ntegeza kuyiraba, ndabe ngo ni ukwica, nta kibazo gihari, nta kibazo nta na gato, ngo ni ukwica bigakomera, ngo kubera ko n'ubundi abana babo barashize. abana rero bashize ngo babagereka ko abandi, agira umuntu n'umwe ambwira iyi common sense ahiye. niyo yiyi nivyo vyibi turiko turabona. abavyeyi bavuga ati igikuru nuko dufata akarere, naho nyene akarere katari akacu, igikuru nuko dufata igihugu c'abandi. igikuru nuko dufata igihugu c'abandi, igikuru nico conyene, igikuru s'abana tuzobura. ariko bagaca birengagiza vya bindi navuga muri bwa busaza. aba bantu bariko aba bana bariko bararungikwa muri Kongo bafise abana b'impinja basize, abenshi bafise abana bari under 10 years old. abana bari under 10 years old emotionally baba bakwiye kubana hafi n'abavyeyi cane. abo ni babana mu minsi izoza bazokura baca batangura kunywa rwa rumogi Kagame yirirwa ararimira abanyarwanda. aho kugaburira abanyarwanda imfungurwa babagaburira ibimogi.
n'ibindi vyica, hama abanyarwanda batangura kurya imbwa bagatangura kubakurikirana uko barya imbwa, ariko vyose biterwa n'iki? N'ubutegetsi buba butitaye ku mibereho y'abanyagihugu, bwitaye ku nda zabo gusa. None rero uyu muzehe muri diaspora arariye akadara adunamishije, aranyoye amajuice, aranyoye ibintu byose wiyumvira abantu banywa bakinezereza, agize ati none se bundi ho ibi vyana biri muri Kongo vy'ibinyamurenge bipfuye hoba habaye gati n'ubundi nibi nivyo vyiwe karavuga. Nta muntu n'umwe yavyaye kubahuga akavuga ngo abana nibaje ku rugamba utasaze, naho iyi ntambara yoba ari iy'abahutu nta muntu n'umwe yovuga ngo umuhutu ngo aba bana ngo nibaje gupfira ku rugamba, ngo n'ubundi ngo twabuze miliyoni zingwe, ngo nta muntu n'umwe akomeye mu mutwe. Ariko abantu barakomeye, barakomeye kabisa. Barakomeye, ikibazo niki? Ikibazo n'ubutindi nyene babitse mu mitima yabo. Ariko izi tekinoloji burya ntizexploitije abakoroni, izi tekinoloji ntabwo zakoreye amahano abakoroni gusa, izi tekinoloji zarakoreye n'amahano aba bantuze, aba batindi bagenda barabesha yuko, ariko se iyo kweli kino bivuze babimana. Ntabwo ivyo ndababazwa nuko nteko ndazironka, audio nayibuze burundu. Ariko ico nzi co nuko ico nashaka kubabwira, audio je nimva mushobora kuba mwayibonye ahantu ndiko ndaraba ahantu nayirungitse ndiko ndahabura, ariko mwese mushobora kuba mwayumvise audio y'umutama ari muri diaspora yemeza neza atabesha yuko atakibazo abana b'abanyarwanda bakwiye abana bavuga ikinyarwanda muri Kongo bakwiye gupfira ku rugamba, ngo nta kibazo kabisa. Ngo nta kibazo naho ngo bo kwicana, igikuru ngo nuko bo bofata ico gihugu, ukiyumvira mbega burya se igihugu ufashe utagira urwaruka, erega ibi bisaza vyacu dutunze abantu b'Imana, gituma ndababwira ati vyinshi bisaziye ubusa mukaseka. Igihugu se utagira urwaruka kikumarira iki? Agira umuntu ambwira anyibira akabanga, igihugu ufashe utagira urwaruka kikumarira iki? Igihugu ufashe kitagira abana b'inguvu b'abahungu n'abakobwa basekeza ikivi kabisa hirya no hino muri departement zitandukanye, co kumarira iki? Igihugu uzogira abagore bagwanira umugabo umwe muri quartier, aho gufokasinga ku bikorwa bagafokasinga ku kwirirwa baravuga ngo yantwaye umugabo, co kumarira iki? Ivyo vyose ntubabaza ababazehe, kuko umugambi w'ababazehe nguyu ndawubabwira abatabona umugambi w'ababazehe b'abahima. Ababazehe b'abahima n'abantu batifuza kubona bapfa ngo urwaruka rusigare, avuga ati mwanka vyakunda tuzojana basha. Niyo mpamvu mubona ibintu byose bakora baguma buhura urwaruka ngo genda, ariko vyo ntibigenda sha. Murabe muguma mubibona bivuga ku audio, bivuga hirya no hino, vyo ntibija ku rugamba. Babwira abana ngo nimugende. Kubera iki rero bashaka ko abana aribo baja ku rugamba? Aha nirya nyuma ndayibuze, ndazi tuzosubiramwo naza live nzoyirondera tuyiganire ko bushasha. Kubera iki rero mubona badashaka? Kubera iki badashaka ko bo baja ku rugamba? Ndayirose. Kubera iki bo badashaka kuja ku rugamba ngo abe aribo bapfa bavuga ati bane bacu mwebwe ni mwebwe kazoza kejo, reka twe tugende tugwane, mwe muzobure muza muraza mudusubirira twagwanye, kuko twebwe niko turarengana, mwe muracakura. Kubera iki barungika abana bagikura?
ubu n'ubutindi reka nababwize ukuri rega histoire itera ihinduka kandi n'imyumvirire y'abana mu moko yose atera ahinduka hazogera igihe abana bo mu bahima nabo baduzi kesi baridugiriza ibi bisaza ukabaza yuko uri umuhima guhera ku myaka 45 kuduga nagoma ndakubwire yuko guhera ku myaka 30 kumanuka bagufitiye ikesi uzoba urambarira izi decision mufata z'ubutindi zo guhonya abantu banyu nimubwirane kiba bagwe muhonya abacu mugahonya n'abanyu izi decision mufite zizobakorayo reka rero twumvirize uyu muntu yahimvye nabi ku by'ukuri mwumvirize ibi bintu yubahuka akavuga sinzi ko muza kubyumva ariko ndibaza murabyumva kankuremwo roto ibi bintu yubahuka akavuga kweri ahimiririza abantu ngo nibagende kwica za computer abantu batamenyereye. Okay, reka mpere ku ntango, sorry. Mpere ku ntango. Muraho neza. Ko yanumye. Zanandika kubera kwihuta neza za computer abantu batamenyereye. Umuntu aza yandika uko abona nawe zo bikandika ko nawe bihabyumva. Gusa ikintu ngiye kubabwira Goma aho bigeza inshuti yanyu inshuti ya Mivento ndabakunda cyane mufate Goma bibeho n'ibishake bihava miliyoni ngo ndabakunda cyane ngo mufate Goma ngo bibeho n'ibishaka hafe miliyoni mwumvise rwa rukundo ngo turavuga bavuga bakunda inka ni nago rukundo bakunda abana babo umviriza none bamaze ko twicamo miliyoni haba gatogo nibeho kabisa bibeho ni hahandi sinzi umugano uzovuga ngo nimba warushizemo rurangiriremo nimukora ako kazi turi inyuma yanyu ariko urajya kwitsa ibintu byose byo kuturamira bimaze kugaragara ibice bibiri bigwana kandi bizakemurwa n'abantu gutsinduzi nta negociation mpaye mbona vuba usibye ko zatwara igihe kirekire ni murwane dupfe dushire turimbuke abo tubeho mugwane dupfe dushire koko bantu b'Imana umbire nababwire mwagwaruka mwegwa bahima mwabana b'abatutsi mwe mwabuze bababwiza kuri kubera mwakoze mwigisha ibinyoma mwedi aba bantu bareje imyaka yabo abenshi bari mu za 50 bagwaye sida ibituntu za diabetes n'ibindi wowe uracari 25 20 something ubuzima bwawe buracabandanya reka kumviriza ibi birofa bihamagara bari byo bija ku rugamba ngo ni mugwane ngo nimishaka ngo dupfe dushire mu cyamake dupfane namwe jewe ni gambere ngiye mbona ubwoko bwifuza gupfira rimwe n'abana ni gambere kuva mbaho kweri ni gambere jewe ni message pa ya Mivento kubanda bari bo bose ni hahandi twaravuze ngo ko turatega ijosi bagatema umwe bakajya undi bakajya urugo rw'undi bakamarika ni mugende mu rwane abantu barashize asigaye natwe turaha n'abandi bari hirya numvishije bimaze kugera neza njewe ndifuza kuza abantu bagira ikiganiro kuri izi mbuga zo kuganira bikabaha ibitekerezo naranze kuja ufite ibitekerezo byaboze amatangazamakuru ariko abantu baganira gute bakaganira ugatanga ukuri kwawe jewe nzabizaho bazampa nimero yabo n'umunsi n'amasaha jewe zaze baheze ukuri kwanje nabayeho muri Kongo navuga nta kuri ufise imyaka yanje yose yabaye Kongo vayo nija mu buhungiro bampa umwanya ndakora nabayeho umusirikare w'u Rwanda uno musi bamenye kuri umusirikare mu Rwanda waje muri Amerika bagusubiza iwanyu nyuma yago ubundi muri Amerika ndashaka kubwira ngo nzabivuge neza rwose nzabivuge ukuntu Kongo izishaka kutugira ntabwo turi abacakara zararangiye itaka bwacu nibi Kongo ntigeze bagira abacakara nta kintu kimwe mwigeze mukorera ngo abakongomani ngo batungwe n'ivyanyu atari mwebwe mwabagize abacakara
jewe nzaza mbibabwire tuzabira muzampe umurongo nimero yaje nshaka ni 1-6-5-5-5-3-4-1 nzohereje hano kugira ngo umuntu wese ndashaka ikiganiro tugisesengure habe intambara y'umuriro nibishaka ngo biba ngombwa tangira kwiturikiriza ibisasu icyo nicyo nababwira nabahamagarira kugira ngo tubikore mwabyumvise ubugihe banyarwanda kazi je kandi abasetse ibi ntawo byihanganira ngo n'ibisasu bazovyiturikirizaho ngo bishatse wibaza ko ari umusaza azoza kwiturikirizaho igisasu wibaza ko ari umugore wiwe aho bambewe abana babo ni ryambere kuva mbaho mbonye ikintu bita abahipokrite kabisa abantu bavuga ibintu bitari byo kandi bashaka kwemeza ko ari iby'ukuri n'ababara bane babahima mwabana b'abatutsi uwumva yumve utahura ubuzima butahure mu kirundi baca umugani ngo iyo abantu bari hamwe mu gikundi kimwe bagaterera amagara yabo hejuru nka kurya abagaradiwe batera za nkofero zabo hejuru ngo umwe wese ahiganwa gusama yiwe sama yawe magara sama ubwawe buzima izi ntambara naho zigenda zishitse ibi bintu bigira ngo ni za politike baragwana abapfa bagapfa mugabo bamwe bari muri za ntambara buke ukabona bari hamwe mu ntebe ngo bari mu biganiro kandi birengagije miliyoni n'imiliyoni bishi wewe mwene wanyu ariko agwa hariya wewe musazawe mushikawe kagwa hariya ndakurahiye yuko atani ijambo na rimwe ry'indisha kababaro uzoronka ngo nuko ngo mwene wanyu bagoye ku rugamba akarorero banze munabe twebwe abarundi abagiye ku rugamba hariho abavyeyi bahevye abana babo bava mu makambi y'impunzi baja ku rugamba abana 2-3 bose bagafirayo senderi igiye ku butegetsi yagiye hamwe gucurika imitwe hamwe n'abisha barundi bakisinyanira amasezerano batitaye ku bavyeyi barungita abana babo ku rugamba bagafirayo uno musi natwe turafise abapfakazi benshi batagira nayo kugura isukari kandi bari baravyaye badashobora kuririra sende datacyo binezwe ntacyo binezwe kuko abakomeye bariko bararya basangira n'abandi n'abari bitwa abansi babo muri ico gihe ubu n'inshuti z'akadasohoka uvuze umuhima umusendede murajana kuvuza umusendede muhima ubu murajana ko i Burundi nuko biri mugabo abavyeyi abafishije barafishije abapfakaye barapfakaye nta gashumbusho ntaki ntibigeze banakurikirana bavuga ati turabe babavyeyi bapfakara abagabo babo turi kumwe ku rugamba turabeho ko bahungutse abenshi n'uno musi baracafise n'ibibazo by'amatongo bashikiyemo amatongo yabo basanze abahima barabatwaye abahutu bari musendeze barase kubikurikirana ivyo bibazo abantu bicengaho bayerera mwomenya gahinda k'abantu bikuye ababo baje ku rugamba kugwana n'ibibazo bashikiyemo n'uno musi bakirimo yaba mwabikurikirana mukabimenya n'aba barofa babahena kugenda mufire ku ngamba mwobimenya mwobabwiye akaba ari bo bagenda sigarana abo bana mureza abana bakiri batoya ntushobora guta umwana w'imyaka 5, 6, 8, 9, 10 gukunda igihugu ari abantu bateye u Rwanda ndumva neza ko ari ngombwa umunyarwanda wari wese yamuhutu wamututsi abandi babateye nturaba ngo ni bande muteze kurwanira igihugu cyane mugabo kusohoka igihugu cyane muza gutera ibihugu by'abandi maze ngo nimupfire yo nta kibazo kuko murabizi neza jewe abanyamurenge 99 yabita abanyamurenge murazi ko atari abakongo ari abanyarwanda apfire doki mu buzima zigiye zisohoka mwarabonye igihe bagiye binjira muri Kongo ama video asohoka mwarabonye igihe bagiye binjira muri Kongo kuba hari abahavukiye nico kumwe n'abana bene wacu bavukiye muri Tanzania ese abene wacu bavukiye muri Tanzania bose n'abatanzania abana bacu twavyariye Tanzania n'abatanzania hibambe wasibo uko bari impunzi none rero banyarwandakazi uru rugamba mbona yuko sindamenya umujinya w'ibisaza uko ungana mugabo nimba Imana ibona iyo umuntu ashaje acagira umujinya nk'uwo mbona yuko turiko tuja ahandi hantu dutera twinjira mu yindi ira itangaje nimba natwe twaba abasaza tuzovuga ko abana bacu dukwiye gupfira umunsi umwe je ndumva ahantu duhaye twerekeza siho kabisa siho nta na gato gwaruka rero mwikangure ariko kandi abahutu mwikangure aya madega n'amayangura bahaye babakora ko namwe bagomba kubahedagiza mu bintu by'ibiganiro ngo n'amamunesti y'ibintu bitaja ntibize namwe mwikangure mureke gusamara mugabo murabona yuko uru rugamba
ni urugamba kabisa rw'ivyihebe ngo n'ibisasu ngo vyambara ngo ataco nk'uyu muntu inamba yiwe bari bakwiye guca bayiha FBI ikimenya iyi namba uwo iregistreko bakaza kumubaza igituma yo kwiturikiriza kw'ibisasu. Iyo umuntu amaze kwemera yuko yoba umuntu yiturikiriza kw'ibisasu kuvyukuri aba yobikora bisigura iki no muri Amerika yobikora ahantu hose ari kw'isi yobikora. Ibi bintu n'ubuterorisme bidasanzwe, ibi n'ubuterorisme bidasanzwe. Mugire mwese rero ibihe vyiza, mugire aho muba kandi mwubahwe, abankunda namwe ndabakunda, abanyanka namwe nimufata umwanya wo kunyanka ariko hazogera igihe namwe munkunde. Abakoze subscribe mwese ndabashimiye, abatarayikora mwese ndabashimiye kandi kuko niyo uje gutera mutakoze subscribe abatumire n'abavumvyi ni ikintu cama mu muco wacu dufise cama cabayeho. Ariko rero ndabipfurije mwese amagara meza, ariko kandi twanke ibi bintu vyo gushorera new generation mu ntambara. Abo bayishaka nyene niba aba basaza nibatekere n'abagore babo bagene muri izo ntambara, mugani new generation bayireke. Kandi ntimwibagire yuko ibi bisaza ni n'ibisaza bikunda abakobwa bakiri bato, bishaka birungika abajene b'abagabo muje gupfira mu ntambara bicura abagore banyu. Niwo mugambi bifite. Jewe ndababwiza ukuri nkababwiza ukuri kose. Mugire rero mwese ibihe vyiza, nakagaruka. Bye bye. Reka dushireko ka karirimbo mukunda cane.